surprise mwanike ijambo surprise surprise avec imiriro reka numviriza kuri FM ara umeze neza Yes Muri surprise urayiteze umeze neza cyane ubuze ko mama muhameze erega tugomba kubakorera surprise uri maso surprise urayiteze surprise urayiteze nyene irindire hina ababonye batanguye gukorokana imiriro ba parfum wizo ati surprise avec imiriro quoi tevye ati quoi tevye surprise attention umuryango warawuguruye zararaje surprise andiko ndani ma surprise n'abantu mwe bamaso attention surprise la multiprise surprise induka multiprise attention zarashitse surprise bariko turimvira ibigira bikurikira surprise ngabaza je nama mvuga abantu bo muri ziriya nzira noneho guhera uno munsi ndemeye ko bikomeye ibintu birakomeye erega je nawe turashobora kuba tugire dutahe tubanza bafatore hari igihe twigeze gukora ikiganiro je hazara akiyoboye nane ariko ndanaliza tukikora turi babiri rero ivyo ndiko ndabona muri surprise birashobora kuba bigira bidusige ku karubanda je nawe uvuga ati vamwo uhurusha sohoka dusohoke muyobozi bani muri gusohoke musarandira sinabivuze bare gusora bivuze none ndeme gituma mana nkingi ya Nandiraguruka senyarutsa ikoresha umwanya umuyobozi avuze umuntu yumvira umuyobozi haguruka umuntu yumvira uburongozi zafana droye kunyirukana mu kiganiro rega kambye atindwa izohe inyarutsa haguruka nono zindakwirukanye wowe icara piyo yindi surprise abari kuri YouTube mwamaze kwimubona nabwiye umuntu atari kuri YouTube imugoroba nijuru rishobora kugusiga ikibazo tuba tugira rero hazaragomba no kumunshira iruhande yewe gayewe ibintu birakomeye cyane uyu mugoroba muri studio PJ Classic FM surprise harahiye aradu presence Landry erega n'umuntu we mugabe ibibazo bigomba kuhaba ariko turindire twihanga ibibazo ni mutekano uzi ko wamuzibiye Landry wamuzibiye Landry asohoke ugira ngo mwana ngombwa arasohoka nzira karengane ziriho kandi zamye surprise ibintu birabona bipanze neza abantu majana 143 barindira surprise abantu majana 143 barindira surprise ubonye iki je nta kintu novuga ubonye iki oya ako bitaza kuba byoroha asige nimero asiga nimero agiye mwosanga rongana ati Kigali mu Rwanda turabemera mukomere cyane ati uwo mudada ibintu by'abatata nibiki uwo ninde twambonye neza harahiye uwo Mutoto karenze no wiwe ari uburyo ngomba kumusaba je ndiko ndasaba yanyegeye ndiko ndasoma commentaires z'aba neza cyane ati yasigayemwe monsieur technicien yanyegereye ni sawa ati yasigayemwe Kena Landry gusa nabo batuzanire yazanye ategereza gutangura umuyobozi ati nadutemwo je nababwiye yuko ibintu byose ngomba kubitegura nk'umuyobozi nyine ati yasigaye Landry nabatwereka uwiwe nawe kajugujuga aramufise ndamuzi mumubona yego urahorawe aje baramuzi mwe muzokwicara murahanze kandi nanje ndamuzi nawe uramuzi ko nabandi bamuzi nanje ndamuzi nanje nshobora kuba ndamuzi ariko ntaramumenyesha noneho ngo baramwitanze uyu uzikintu rero dukora ndababwira iwabo hazara canke nihorere tugiye kubaza abantu bo kuri FM telefone zibiri mutubwire surprise azari yagarutse vuga bakumve kuri ngaha eje niho ndi vuga mutubwire abantu no kuri YouTube mwibaza ko ari iki Allo umeze neza Ego namwe umeze neza natwe tumeze neza azari yagarutse surprise yayizanye aha muri studio wibaza ko ari surprise yiki surprise ngo shamwitiye zo surprise twayirindiye n'igishakisha komera cyane noneho yagiye nabo bajije bavuze surprise ico yumva yagiye kandi birakwiye yanse kwiyemera kanumvundo nawe abantu bariko baragwanda ku murongo ari benshi cyane we bimeze neza surprise ndayikeneye kweri genda ikeneye wowe yabavuze surprise wumva iki yewe gaye reka ndayikeneye nayo umuntu wanyu mushaka kuri DJ Karasike surprise zizona bica mugomba kuza ati azare cha uri umuntu w'umugabo kabisa ari umuntu rero yitwa Munezero Richard uwo muntu ko arenze ati miliyoni yo bamuzi inde
Merione yo bamuzi uwo mudada ibintu byo kuzaravuga mama wacu kirazira kuvuga mama w'umuvyeyi mama w'abantu mwizina kiraza kuvuga mama w'abantu mwizina ubwo rero Azar ngo yitonda da kwitwa gatwa harakarimo kavuga ngo amajwi yose wanyuvi Azar ngo yitonde atagwira izuru nka Mbappe harakarimbo kavuga ngo amajwi yose ko ni Azar agomba gukarimba tuze agira icavuze amajwi yose rero muri PJ Classic FM aratuje ijambo ni Hazard na beating ndayikuremwo tugomba dukora iganiro kitagira beat nyakubahwa muyobozi wacu turakuyoboka unagomba hagurutse Mike wicare ajya yicaye yego nta kibazo genda kwemera nyakubahwa shikiriza ijambo abantu ndaho subira kuvuga rukuhejeje akanya n'akanya oya genda gwarusha tuganire oya Mike ntagute muri piège ndi umuyobozi kandi aranyemera wewe muntu warashaka kwikuramo erega ntagute muri piège muntu warashaka kwikuramo abantu bari kuri YouTube rero ari uje avuga abantu bari kuri FM bareke kutugora baze YouTube ama babone baze kuri YouTube ama iyo ngingo rero ijambo ni reka tuyage yobora ikiganiro utari kuri manete nacu reka tuyage n'abakunzi bacu abatubona ariko kandi nabo kuri FM bagomba kumenya ibiko birabera hano je ndi umuyobozi kandi iyo nitwa umuyobozi ngomba kubigendera no kumva ibisabo by'abagiye batandukanye bagiye baradusaba meje kwa ninjana n'umwana w'umwigeme mwiza muri studio aho ndabivuze kugira ngo abari kuri FM bavyumve uko abari kuri YouTube babibonye vuze umwana mwiza abantu baravyumva ako kantu ka mwiza sha meje kwa ninjana Landry hora wumviriza umuyobozi umwigeme mwiza muri studio tari bake bamubonye none barabizi ko jewe ni sport n'ivyo wanje byose nivyo muri sport none umwigeme atayaga sport ni duhuza nubu mwigeme ukaba wifuza ko duhuza ukaba utazi ikintu na kimwe cya sport tangura kuvyiga hakiri kare yego ubwo rero uyu mwigeme je turahuza ariko kandi birumvikana ko kuba duhuza nabagize gute azi sport muri rusange ntumbaza uko yitwa n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ico ndico azi sport igikurikira nuko abantu mu nama ya sport kenshi gashoboka bagiye barambwiye ati eske watuzaniye umwana yaga sport nawe ivyo genda neza ibindi rero duhuriye ko nimumbazi nashikije ivyo mwansavye kubazanira umwana ashobora kuyaga sport amashinda yako munagurose kabisa Eka nanje niko miramaje subiramo kanwa waruvuze yongi abantu bansavye ko ino nama ya sport zone subira kwicara kojeje bo bamwo umutoto cyangwa umwana mwiza ayaga sport ibisiga ivyo duhuriye ko nibindi nimumbaze nazanye umwana ayaga sport sawa kabisa hari bindi nibigiye bitandukanye muri bumubaze ivyo ni outbox apana inbox outbox yego inbox ni bijanye na sport ivyo tugomba kuyaga sawa kabisa ivyo bagishite jambo ryo mukuru Jensu urakuvuga ari umpaye umwanya no wawihaye wavuze nariko ndakumenyesha ingene biza kugenda kugira nsubire kuvuga nutamu umwanya sinsubira ukoze iki uti rero utuzaniye umwana ayaga sport nako mukobwa uvuze umwana umenga umutsotso kini gitsindo cyo mu nama ya sport kini gitsindo naho ne cy'umutwe ikisinzo uzokigombora iki ni kimwe cyaramoze yatsinda Atletico 2014 kini ko cyaragombora erega jesi cyo kugombora iki ni cinsinzi ni nkikaba yakuza batsinze Manchester United musanze byarahomvye ni nkikaba yakuza batsinze Manchester United igitsindo nivyo rero ibibazo bitangwe kwa byinshi abantu batanguye kutubaza ati azadura ducanze kabisa ngo bindi yapana ati none agiye kuzara kora ikiganiro hari abana abonye bavuga ngo hazare kuva ko ngo yobaho ngo arihevye ati ni mwiza naduhe nimero yiwe oya iyo tuyica turakubakura inkoni ku gishitsi ntigikunda none zewe ko wanseka oya haza kirakunda haza kirakunda yo yitangira naho iki kirakunda ko atanga nimero oya ati twababwiye nababwiye inama ya sport uyumviriza wirangira ubundi nawe akayumviriza niko kimeze ubonye umwana mu nama ya sport ugomba kurangira n'undi akaza kumviriza inama ya sport nta bindi tuyaga sport ibindi bitajanye na sport ni outbox inbox tuyagira sport givyo rero surprise no kwipanze urama irusha mwakiriye cyangwa haramwiyakiriye we ni wamuzanye urashuhagizwa nahoze nateka yes reka rero novuga ngo nguko Landraze ko babikubwira si wamuzanye nanje nahoze iyo ngingo uburongozi n'ubwawe karibu cyane muri PJ Classic FM igano cha Sport Zone
banza uvuge n'abantu bumva icyo ryawe by the way ibindi biraza mu nyuma karibu cyane. Merci beaucoup. Jezi ndakumva neza. Nabye merci beaucoup. Nanje sindamumva neza. Uramumva? Murakoze cyane. nanje sindamwumva Numumva. oya Duza volume kandi gato tukumva. amatwi ntacu. Duza So, volume tukumve neza. Murakoze gose cyane kunyakira muri PJ Classic. Okay. Yeah, abatari bake babonye twinjirana baribaza ati mbega by'ukuri bigenze gute azadibitse ko umuntu yo baje kutubwira tumuterere vuba cyane bimeze gute ariko akazina kawe bwa mbere ahamubwire kutubwira azadi mwe mwahuriye kubera kuri hano. So amazina nitwa Chezekimana Nadia. Nadia uramarikira muri PJ Classic FM. Yeah, Nadia. Uriko urarengana uje kuhaba. Boss ndengana sindi modoka. Anyways. I think konje kumana nam. Yeah. Uyaga sport muri usange. Twano tuyaga ibijanye n'inkino uvuze ngo nawe iyo ngingo irarangira ndayikomera uri ready kuyaga sport. Ukabatera kwatanga kutubaza hano twebaniro imeze gute. Watangiye kuvuga ati ngo iyo twamenyaniye muri sport. Ni sport. Yes, abantu bose twamenyaniye muri sport. N'abakiriya bacu hano tubaserva sport. Niyo tubaserva. Nibyo nzi. Ibindi navyo ntavyonzi. Yes, birumvikana ni Nadia Jenzo mu akazine ejo. Abo? Kajanye na sport. Nkunda abatariyano sinzi ko nzomutazira. Nadia Desigrio. Oya ije ntumbazi. Jenzo bimenyeje. Nadia Skamaka. Ariko mwino misi ndakunda cyane Salma Pararwero wa FC Barcelona. Oya Nadia ni bon. Oya tuzokongera ko kandi jana ariko. Nadia ni bon. Kuko Nadia turi kumwe ngaso abantu bazi. Ni Nadia mushasha wo mu nama ya sport. Uwo bari benshi bazi ni Nadia. Nta kibazo rero agomba kumenya uwundi. Yes, birumvikana turi kumwe na Nadia umwigeme mwiza mubona hano kuri screen za kamera zacu bari kuri urubuga rwacu rwa YouTube. Numwe mu wigeme tugiye kuza turabana tagihindutse mu biganiro vya sport na cyane cyane ikiganiro Sport Zone abatari bake bagiye barabidusaba. Nibaza yuko ibyo birakwiye. Muraza kuba muvyumva. Je ndamwemera. Kandi nawe aranyemera. Ariko twemerana kubw'akazi hasigaye ko Randra mwemera nawe akemera Randra. Nanje ndamwemera hasigaye ko anyemera. Birasho umwemera wamwumviye. Ashobora gusohoka nambwiye. None ubunyenda mwumvise wosanga jerega nico zigaje kumenya ko azonyemera mugaje namwemeye. Gusohoka navuze ati buriya muntu tuzokora na bose nzanze Randri wapi. Mucande mission. Intangora. Ariko mugabo je namwemeye. Nuko bimeze rero. Abantu benshi bagiye dusaba ati mbega musha mwigeme tukumva ukuntu biba bimeze kumenga rimwe na rimwe Randri na Nazari baba bagomba gufatana mu mashati ati rega uzarasuka mu mabisi. Yanicaye hagati. Nituzosubira guherera nta mugabo. Ni wan murengera ukamuca hejuru ukamfata mu mashati ni bisanzwe. Wumva ushaka ko twegerana nkuko bya. Je nawe oya. Ni sawa. Imana yabikoze. Asante sana. Nivyo. Sende umva atakintu twakora. Ico mukoze coco nza kuvuna umusinga ahantu Zimbabwe. Kwera gutwenga. Mugabo tubwire ingene wakiriye. Muri comment half time full time akorotse avuga ati haza dakoze save nkimwe Dibu yakorera mu wani muri mondial. Nadia turakwakirira rero mu nama ya sport bwo ni nama cyangwa se beniyo bamaze kuba bakwakira nkuko ariko barabigaragaza kuri YouTube ndetse no kuri FM yacu yari surprise yacu yo kuno mugoroba. Ngira ngo urayibona ko no kuri titre yacu ariko vyanditswe ko ubwo rero tubwire ingene wiyumva nyuma yuko shitsi hano for the first time nibaza ko the first time kuba hano muri studio zacu. Wiyumva gute wakira gute Sport Zone nimba horo yumviriza nimba utahoro yumviriza naho nta kibazo ariko nimba horo yumviriza uyakira gute abagiye kugukurikirana kuva no musigenekerezo ga 28 kwezi kwa gatanu hano mu nama ya sport bitega iki kuri Nadia. So niyumva neza. Ndaryohewe. It's a blessing for me. It's a blessing korana namwe mwese. Banumva it's a pleasure for me. Kubandi kumwe na mwe. Dozijwi. Ndabona ariko ndabona ikintu Nadia. Dozijwi general ndi tuvuga. Tatubira dufatare mu mashati. Oya none so mwebwe ni mugwana. Ko nabana ring. Nkamugakina Smackdown. Ni sawa rero numva rero ko utanguye kuyaga nkata. Duzijwe bano. Utanguye kuyaga nkata. Urumva mukajya show. Urumva bagirira link. Ariko jewe nanje suko. Jewe rero kabakiturije
nipoye mba ndi arbitre simba ndi uri Marciniak biravana ariko n'umwanya mba mperereyemo so Mike ni iteka kuri jewe ridasanzwe kuba ndi kumwe na mwebwe it's not the first time the first time bonetse kuri kamera ariko it's not the first time ndi muri studio the second time plus ngiye nibaza tugiye duhane byinshi n'abakunzi ba PJ Classic ati duhane byinshi rero n'abakunzi ba PJ Classic ubwo rero bene inama bene sport zone kuko si yacu ni yanyu badukurikiranye kuri FM ndetse n'abadukurikirana kuri YouTube channel yacu mwakire Nadia mu mwakire abantu murakomera amaci ya Zad Romansa yiyumvira kuri no nama ya sport kugira ngo ibandanye itera imbere akabakorera ivyo mwamusavye anyways nibagiye mwampaye care mumaze igihe mumpakea hazoba mwundi munsi wo kujya umutima kugira ubone kwisigoye nubinyigisha kabiri kandi nsanzwe ndabizi tubibayemo so thank you guys kuri Keya I think ko yandi umukobwa umwe ngira niyo mu magakeya tubwira abakunzi bose ba PJ Classic azoza n'abandi imiryango iruguruye kandi cyane abakobwa kugeza kuri uno mwanya se abakobwa benshi bari ready kugenda guhangana n'abagabo izina mungu wese kwitorerera kuba uri umukobwa rero bari abantu bakubaza ati none wowe uri igiki kandi nta byama byoroshe rero for me naryohewe kuri Keya n'agafoto n'udufoto urashaka gufotora neza ni sawa cyane n'udufoto twabaye twinshi ati none kazanye amajambo menshi natekane none muri sport hano utagira amajambo karanse ariko muri commentaire mbona abantu banyifatiye mu gahanga ngo bagomba nanje nzoza no Mutoto none nimugende buke bukuzo kurikira shora kwa reze namuzaye cyangwa hose muri cyangwa ni Ecclesia Katolika oya se Ecclesia Katolika no komeza kuzomuzana cyese ndamuza Nadia abantu bari yumvira bati shora kwa fise equipe afana amenyesha makuru kumenga na equipe bafana haruhande kumbure ya football ashobora kuba akunda inkino zimeze gute muri make ndagomba ngufata iminota 2 gusa hano iyo ntanze iminota 2 ni minota 2 iyo ntanze 3 ni 3 iyo ntanze umwe ni umwe ndagomba ngufata iminota 2 gusa utembereze kujya ubikora utembereza abari karagukurikirana Nadia ninde kugira ngo wumve uwo bagiye gukurikirana wari uko ameze so ngira ndababwira CV oya c'est CV ni juste kubwira abantu okay Nadia n'umukobwa mu Giswahili bavuga ngo msanii ni kioo cha jamii okay Nadia n'umuntu umuntu w'igitsina gore ari wo mukobwa ndavuga n'umuryango mvukamo oya ni bon so ndumukobwa ndiga ndakora umenyesha makuru bw'inkino navuga uko hama Nadia yigeze guparticipa muri Miss Burundi ntimubibona uko nubwo tuvuga sport mbwana garuke muri quart de finale zararazi ibintu ntimufite nabi cyane bitawo rumva donc nubwo mvuga sport ndumukobwa mu majambo make umukobwa yiyemera yitahuye anyways ntimubibaze ko ndumuhungu juste hari abantu bahora bibaza ko ndumuhungu oya ndumukobwa plus ndababwiye ko nagiye muri Miss Burundi ndamaze guca ku radio ndamaze gukora kuri Buja FM Buja TV nahora kuri Isoko ubundi kuri PJ kandi byose ni byitsa kuri jewe kuko sinakuye ama experience kandi hose ndanahabashimira ikindi naco novuga ndakunda urukino rwa basketball ndakunda na urundi rukino nkunda ni catch smackdown abantu bakunda kuraba ba John Cena hariya ba The Rock ba Mysterio apart na football ndayiraba ariko nayo nyene ndayikunda nta mugwi mfana ko waranse kuduga mu cicaro ca mbere nuwuhe nimba atari bango mugwi wanse kuduga none abantu barumva yuko twebwe twabayagiye sport cyane tukabayagira ku mupira cyane basket mugiye kuyumva catch bagiye kuyumva catch mugiye kuyumva ibigezweho tennis n'ibindi bigiye bitandukanye
Yes, ni ivyo rero reka kwitwara ubitre Nadia kwitwara ubitre Mwakiriye. hagati yanje na Zare harashobora kuzojamwo na kaci yaguhojeje ukanka kuvuga ijido uri hasi ucutekereza ati mumutubwirira agabanye icongereza hano turi mu Barundi icongereza gike cyane ati yazaravuga ikirundi cyane hano rero abantu bacu uburyo tubanyemwo reka tubakubwira kugira ngo bamenye nabo bakumenye tubanye mu muryango wa PJ Classic FM kandi bikubwira none n'umuyobozi mugabo nibaza ko kenshi ngira ngo ndabikurikirana tubaye mu umuryango rero agahuzo gacafuye kamesurirwa mu muryango agahuzo gacafuye ka Sport Zone kamesurirwa kuri YouTube kamesurirwa kuri FM hagati ya twebwe twicaye kuri zino micro n'abadukurikiranye ubwo rero ejo nibakubwira bati Nadia duzijwi tukumve uzuvyumve kandi uzubikorere ko ejo nibakubwira bati gerageza wicana neza kugira ngo kamera zigufate neza turiko turakubona uzuvyumve kandi ubikorere ko ejo nibakubwira bati turakeneye ko ugaragara mu kiganiro ca saa yine uzuvyumve kandi uzubikorere ko kubera ko tubanye mu muryango kandi aba badahari twe ntitwohaba bose yaduhaye akazi kubera abantu turiko turabwira bano nibo bavuze ko tubishoboye bano nibo bavuze ko dushoboye nibo barabeshe nta kibazo ariko ububeshi bwabo buratubesheje ububeshi bwabo buratubeshejeho ubwo rero bano badukurikiranye bano bona kuri YouTube yacu turi kumwe n'abangahe abantu barenga ku majana 650 n'abandi tutazi igitigiri badukurikiranye kuri FM muri kano kanya abanyene ubona tufise nibo badutunze nibo batumye twambaye nibo batumye ubona nambaye umupira mwiza nambaye nibo batumye ubona nambaye chapeau nahindukije inyuma ejo kandi nawe nibo bazotuma wambara n'agapira keza gasumba ko wambaye no munsi ni nabo bazotuma umenya byinshi bigiye bitandukanye ndagwamagarira rero gusonera ndetse no kumvira cyane aba bantu badukurikiranye cyangwa se badukurikirana buri munsi kuva saa 12 gushika saa 3 bazotuma uronka byinshi bazotuma ubaho neza bazotuma kandi hari byinshi wungukira muri PJ Classic FM niko numva no gutekerera ku isa 12